Mw'ikete amashirahamwe yandikiye abaserukira ibihugu bigize inama ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu avuga ko mu Burundi hakibandanya kugaragara ihohoterwa ry'agateka ka zina muntu, ni mu gihe kandi igihugu kiri mu gihe co gutegura amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka wa 2027. Ayo mashirahamwe avuga ko habandanya kwibonekeza abantu babugwa irengero, abahagarikwa no gupfungwa hadakurikijwe amategeko, ukuboreza igufa, ubwicanyi bw'indengerabutungane hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi. Aranavuga ko bamwe mu banyororo baguma mu mabohero naho baba bahejeje ibihano vyabo canke bararekuwe n'ikigongwe c'umukuru w'igihugu. Kubijanye n'amabohero, ayo mashirahamwe avuga ko ikibazo co bwinshi bw'abanyororo gushika uyu munsi kitaratorega umuti, bituma hibonekeza ingorane zijanye n'ivyankenerwa muri ayo mabohero nk'amazi, imfungurwa, isuku ridashemeye hamwe no kwitwararika amagara y'abafungwa. Ikindi ayo mashirahamwe ashimikira ko ni bugwa irengero ry'abantu, cane cane abantu bakekwa kuba barafashwe n'inzego z'umutekano canke abantu bafitaniye imigenderanire n'inzego za leta. Avuga ko ikoreshwa ry'imiduga itagira imparati, kutamenyekana abo bantu bari hamwe n'iterabwoba ku miryango yabo bituma habaho ubwoba mu bantu. Ayo mashirahamwe aranavuga kandi ku kugabanuka k'umwidegemvyo wo gushikiriza ivyumviro ku bamenyesha makuru, abaharanira agateka ka zina muntu, abagwanya igiturire hamwe n'abandi bavuga ibitandukanye n'ivyo leta ishigikiye aho bagirwa kw'iterabwoba. Mu bijanye na politike, amashirahamwe avuga ku ntsinzi ya CNDD-FDD mu matora y'umwaka wa 2025 yatumye uwo mugambwe ugira ububasha bukomeye mu nzego z'igihugu. Kubw'ivyo aragira amakenga ku buryo amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2027 azogenda, cane cane ku bijanye n'ikibanza c'abatavuga rumwe na leta n'uburenganzira bw'abanyagihugu mu vya politike. Aya mashirahamwe aragaruka ku bukene bw'ivyankenerwa, ibura ry'igitoro, amafaranga mvamakungu, ifumbire n'ibindi bikoresho vyankenerwa. Ku bijanye n'impunzi, aya mashirahamwe aravuga kandi ku gusubizwa ku nguvu kw'impunzi z'abarundi zari muri Tanzania, avuga ko bamwe mu bagarutse bahura n'ingorane zijanye n'umutekano hamwe no kunyagwa ivyo bari batunze. Kubw'izo mvo zose, ayo mashirahamwe asaba inama ya ONU ijejwe agateka ka zina muntu kongera ikiringo c'intumwa idasanzwe ijejwe agateka ka zina muntu mu Burundi. Ayo mashirahamwe kandi arasaba leta y'u Burundi gukorana neza n'inzego za ONU hamwe no gusubira kugurura ibiro vy'iyo ntumwa. Kubw'ayo mashirahamwe mu gihe ata mpinduka zigaragara kandi zirama zibayeho mu bijanye n'agateka ka zina muntu, ubutungane n'intwari ibereye nta mvo yo guhagarika canke kugabanya ikurikiranwa ry'u Burundi n'inzego za ONU.